Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, ntimucire abandi rubi kugira ngo namwe ntimuze mu rucigwe, kuko urubanza muca nirwo ruzobatsinda. Ingero mugeresha niyo namwe muzogererwako. Ni kuki ubona akatsi kari mu jisho rya mwene wanyu ntubone urugiga ruri mu ryawe? Kibure, bishoboka bite ko ubwira mwene wanyu uti hinge nkukura icatsi mu jisho naho mu ryawe harimwo urugiga? Wandyarya we, banza ukure urugiga ruri mu jisho ryawe, niho uzobona neza ugashobora gukura icatsi kiri mu rya mwene wanyu. Ni ijambo ry'Umukama. Muri iki gitabo ca kabiri c'Abami turatanguye urukurikirane rwo kuzirikana amajambo y'Imana adufasha gutahura ivyagiye birashikira igihugu c'Imana mu isezerano ya mbere, ivyagiye birashika kigategwa bwa mbere na Asiriya, kigategwa na Babylon, kigategwa n'Ubupersi. Ariko aho hose Umukama akaza arabafasha kumva aciye ku bahanuzi ingene ubwa mbere bo kwirinda bene ivyo bitero. Iryo jambo riraharawe uyu munsi, aho usanga abantu bose agira bati ndi mu bitero. Ariko na cane cane ijambo ry'Imana rikagomba kutubwira ukungene ibitero bikaze nibijya bivana cane cane ku bibi vyacu. Muvise ingene umuhanuzi nako umwanditsi hano azirikana akabona ati ukungene Asiriya, Babylon n'Ubupersi vyagiye birabatera vyari ingaruka mbi yuko baza baraca kubiri n'isezerano y'Imana bakaja gusenga ibigirwamana. Aho rero igihe cyose tuvuye mu isezerano, twikuye mu isezerano nziza Umukama adukingiramwo, niho duca dutangura mbere kubona ibitero bihanitse vy'inabi. Atari ibitero gusa, ibi bitero umubiri, ariko na cane cane ugusanga umenga umutima wadundumiwe n'inabi, ntugishobora kumva neza izanana ku Mana, ugasanga mbere biranakunanira no kubana neza n'abandi. Ugasanga umenga nk'uko Yesu bitubwiye, ubahura umuntu umenga yamara mu mutima wiwe hari sentare, aguma cimanza, umengana mbere n'akantu kose akabonye kose gira commentaire. Kandi iyo turiko turacimanza umuntu agaca ashaka guca abiteragira mu bandi, ugasanga mu myanya beniyo nk'uko Paulo abitwigisha handi, n'imyanya ikwega ububasha bw'amashetani, ugasanga turiko turononana mu mitwe no mu mitima. Mbere ukabona yuko umenga hari bamwe usanga mu bandi mu kibano bashaka kuboneka ko ari abantu umenga ibintu baravyumva, barahabona, bafise maîtrise kuko bafise ubusakusaku bw'imanza ku bantu. Ukazohiga yuko umwumva hari uwashobora kuvuga mwineza, hari uwashobora guhayagiza, ukabura. Yuguruye umunwa ubuze uti arazanye urusaku canke arazanye urubanza. Ugasanga bene aho rero umubano ucubiha. Mugabo kenshi ugasanga inyuma yavyo haba hinyegeje ibikomere vyinshi, gusa Umukama kugira ngo ukutumwegera tukamwakira mu mubiri wiwe wakubiswe ukamererwa nabi, inguma ziwe ntizidupfe kubusa, tukamusaba kugira ngo adukize ivyo bikomere bidutuma tugira ururimi rusambura rutubaka mu bandi. Abana nabo ugasanga umenga babaye inkomwa hato kubera uko gukomereka, akantu kose nibakihanganira no guca urubanza. No guca urubanza.
na cyane cyane ugasanga imanza zirabanguka cyane kuwundi gusumbya kutwumvise Yesu agira ati ahubwo itwararike kugaruka kuri wewe, ikira urubanza wa munsi wo kurucigwa utaragera. Reka kwitwararika guca imanza ku bandi kuko biguhuma amaso ku vy'iwawe wewe nyene. Yesu akagira ati hari n'igihe usanga uri kuraca urubanza ku bintu ubona ku wundi bisanzwe biri muri wewe, buryo uri kuracira uwundi kubiri ku wundi biri ni wawe, urumva uri kuragwicira nawe wenyene, ahubwo wogiza imbabazi. Dutwagwe cyane no kugira imbabazi, kumenya gupfa ku wundi, kumenya kwegera uwundi, kumwunganira, hagusanga umenga uryoherwa no kumugira umuntu abandi bagaragura mu biyago, bakankira mu mutima, bagatwengera mu ijigo, kandi ukumva umenga urahabona. Urahabona. Yesu mbere akagira ati nimuca imanza kuko uriya ucira urubanza hari igihe udasanga umenya neza icyo bivako. Tugire Kristo. Uyu munsi mbere ubuhinga bukerekana yuko hariho abantu mu kungene mu mimerere yabo, muri za nkaburamubiri ziba mu mubiri wabo, zipanga ukuntu muri bo kubera aho batuye, kubera ukungene basamwe, bakuze mu mbanyi z'abavyeyi babo, aho bagiye baraca, zikabatuma bisanga bamera uku, wowe ukaza guca urubanza utazi igituma biba gutyo. Kuri we ugasanga mbere si uko Imana yamubona ko imuharura kw'icyaha, ariko irabona yuko nuwafashwe mirisita, n'umuvictime yarakeneye gutabagwa, nawe ugaca umusonga. Naciye nibuka ariho mu bantu twakuranye umwana yigeze kugwara meningite. Meningite murayibona, mugiga. Burya mugiga rero umwana yigwa yakiri muto, ndiko mvuga sule ya docteur hano ayigwa yakiri muto, arashobora gusanga ivyo imitsi yo mu bwenge yononekaye ntikore neza. Hamu uyo mwana batuwe bose bari inyuma baramucako, akiga bikanka kw'ivyigwa bivaho biri, bikanka kwamenya abavyeyi bakama bakubise, bakama bari umutima bariko baramusonga. Mu nyuma niho sinzi ingene Imana yaciye inzira, bahura n'umuganga, bahaye bamwiganira ingene umwana ameze, ingene bimugora mu ishuri. Bagati none uyu mwana wanyu ntimuzi ko yagwaye meningite akiri muto, hari ibintu vyo mu bwenge vyononekaye, ntimumwitege ko rero ikintu gihanitse c'umuntu aciye ubwenge burya bwo mu bitabo mu ishuri. Mwigisha ibindi byo shobora kumugirira akamaro mu buzima. Baca bamutwara kwiga iri shure ry'imyuga rya kera ryitwa CFPP, hariho abarutse kera bararizi, sinzi ko rigihari. Ashitse muri iryo shure ukabona ingene akerebutse, ibintu avyumva neza cyane, ibintu bindi atari bijya vyugu vy'imboroko n'amasinisi n'amakosinisi n'amatangente, akavyumva. Mu nyuma mbere no kubera ubukerebutsi bwiwe arateba arungururiza ahandi, agenda kuba mu Bwongereza. Ubu ni watunze bene wabo, ni watunze bene wabo bose. Yageze agakoma ati mutubarize ko atodutabara turungikire utuyero dukenya. Mugabo bose bagira ngo barize ibyo bize, ntaho byabashikanyani. Bangamwe mbere baraza baricwa n'inzoga, baricwa n'ibiki. Ntiduce urubanza. Nuyo kumbura uciye urubanza ugahonyanga, ejo ntuzi imbere ingene ushobora kumukenera, ntuzi ibintu birashobora guhindukira. Naho ukumva abandi baca urubanza, we ntuje mu vyo gutereramwo. Kandi biratworohera cyane cyane, imanza ziroroha ku bakuru, kubo barongoye, abarongowe no ku bakuru babo kamenga nta kindi bateramira ko. Ni ivyo vyose ijambo ry'Imana ridukebura ko, ugaca usanga biriko bizana umubano mubi
biriko bigwiza amashetani hagati yacu hakugwiza inema y'Imana. Bikazana imyikeko mibi ku buryo bw'uko naho umuntu yokora akantu ku usanga kubera bimwe tora tuvuga mu mvugo yacaho hanze ngo yaramaze kumwishiramo naho yoba agira ati ngomba ndakugirire neza, wewe nta neza ishobora kuva iwawe kandi agomba kuyimugirira kubera ko yamaze kubohwa n'urubanza rubi kuwundi. Kama kagira ati rero mwebwe mushaka gufata inzira yo kunkurikira, imenyereze kuba abantu baha akaryo keza abandi, bera akaryo keza abandi. Reka kubabera abantu babica mu buzima, babica mu bwenge. Hari igihe ushobora gusanga umuntu tumwadutse tukamugira ikiyago, tukamucira urubanza, tukamugira nk'utazovamwo n'inkono y'itabi, kandi agaca yiyubaka uko nyene twagiye turamugira mu kibano. Mbere benshi ugasanga rimwe n'ingaruka z'ukungene ikibano cananiwe no kumwakira. Dusaba Mukama kugira ngo igihe cyose tuzi ko hari uri hafi yacu, tumenye yuko Mukama agize ati iyubare mu mvugo yawe, itonde. Wa wundi ati niho ngire sozerere ko akagira ati iyo uri kumwe n'abandi itondera ururimi rwawe. Gacagira ati kandi mugabo kandi iyo uri wenyene itondera ibiguca mu mutwe. Muze muraba umuntu ari wenyene arashobora kubaka ibintu bihanitse mu mutwe wiwe. Ibi ni vyiza. N'igihe ari kumwe n'abandi rero akazovuga yamuhe, ugasanga mbere uvuyeho wumva umenga urarushe mu mutima. Umukama abiturinde maze bidufashe kuguma mu nema yeza no kuguma dufashanya kubaka ubwami bw'Imana muri twebwe dukoresheje n'ururimi rwacu. Amen.